bava Mars bagenda Avril duca Jupiter tugiye Saturne. Shimura nk'ikushi hirya ejo niho haheruka dushe nje studio nambaye babusha J'avais d'aller au studio et de sortir un son kuva kera nkikira umudogo nk'icitera jogo. none zine rimwe cenda tenahe buje ari prime gira noneho tugeze he kuga mugenzi wanje natifaragarutswe kwibiti ishaje ndamutesa sana amaguru kugenda mu ntoborozo nk'uwikingira urubugu nipata umude mugenzi wamwambitse impeta nzomwitwarira tuje kwibera igiheta shaka nzopfa nakuronse kuko usumvye imyaka soka muri video nimba hari umuririmbyi asumba Rihanna Beyoncé Aya Nakamura. wapi kwe bad girl riri wapi kwe Ira Star. Céline Dion. Céline Dion ciao io da kwe Thames. Wapi nagafu. Mona Walter. wanwaye kungufu maze Soka nimba hari umuririmbyi asumba Dramati. Linoji. Aragerageza tu. B-Face. Sawa apke. Kidumu. kibido Dara ndirimbo ya Kidumu unyere waririmba. Oya gira tu kuza tu. Kikijao. Nta ndirimbo ni muyiwuzi. Nta ndirimbo yiwe ni muzi. Amazina gose. Eto rano. Wana yuzi. Oya nta ndirimbo ni muzi bro. Iyi. Beti yangu we nta n'urukundo urajamo iyo wemera gute wewe kijama man Nimba sumba Dogo A. Fadai Dogo A sawa pike $1000 Double J na sumba Dramati. sawa pike Kirikou. Nindagato Anzo medit Mwana afise energy. Yalamba ni energy kabisa. Yeah. Harimo akajwi kwene tu. Fernando. Niwe yaririmbye. Yego kwe. Niwe. Shawapi kwe. Gusto. Melanin. None urajya none. Ujya Fizo. Dramati arasumba Fizo. Oya rinda gato. Banzirindi. Fizo naruze. Dramati. Shawapi. Sadbi. Je vais bien. Et on a qui est comme ça. Okay. Man, we wavuye. We twabonye nivo yawe ya Kiduma tano muziki wiwuzi man. December.
So mwe mubikoze kweri aramurusha byakweri byavre cap man look cap yatangiye kubaho ryari En 1900. bl0krecords yatanguye tumaze imyaka ibiri maintenant 2022 2022 fin début 2023 ahubwo blocking abantu bangana gute bloc turi 11 turi artiste 11 twese dutandukanye mu muziki w'iwacu harabagira rap harabagira R&B harabagira ibintu tutaramenyana twebwe kweri turacako turabiga burya turacako turamenyana yego n'izihe strategie mushaka kuzokoresha kugira mwe mutera imbere viko rap deja poza umuziki wacu kuko n'ibintu bishasha bitari bihari mu Burundi niyo strategie iri hafi kandi yoshoboka vraiment kugira twikoreshe fresh twese hamwe ngaha nta ya pas de magie niyo nyene kuko n'ibintu bishasha mais différence hari hagati ya mwebwe n'abandi barapera mu Burundi niye niki kintu mwe ciwanyu mufise twe kweri dukora ibijabuka muta urumva hariyo nk'umuhanzi hari adarashi muramubona hari Suwino muta agiye KGR aca yuzuza urumva hariyo nka Kenan hariya bamushize kidogo mu Faransa ewana aca bamwica muta urumva nituvuze ko ivyino bibisha ahubwo twe tuzokora nyene tuba dutahure tu team yanyu muha ishusho iyi cyane just for fun si just for fun kubera urumva twamaze kugira ibi twamaze no gushinga studio si just for fun urumva twihishusho yuko turaba jeune tushaka no kumotiva abandi ba jeune kuva mu nzu bareke gutinya bagira iki baze bakore art yabo sino kuririmba gusa bashobora no kubuzi gucapa sino kuririmba gusa urashobora no kubuzi gukora utu video hari abantu bakora ama video turi kumwe mwakira abatipe gusa twabonye ko nta mukobwa mufise baby baranase mwitu gusa ni benshi tu gusa nuko tutarabashira ku mbuga gusa soon baragwamo yeye nikica batumye mutangura mufata studio yanyu kandi mukiri bashasha ngene bimeze urumva ukiri mushasha kukigera ba producer urabizi kari utaranatangura biragoye bamura bandikira bakakujya scene urumva niyo mpamvu twahisemo kugira studio y'iwacu tuvyikorere kandi bizoba big gusumvye ko twogenda ahandi amahera mwayakuye hehe yo gufata ironzo yaba yavuye mu byo mumaze gukora canke mwarimenye mwe wese kuri kote yiwe baza ko nta mahera yavuye mu muziki kwera araboneka sinzi nka darashi tu kwera ajya marori nibaza ko batagayagurira ngaha sayino okay n'ahandi umuntu yaza arasaba ga sponsor umuvyeyi tu akamutayemo cyo tuzaye okay bashaka kumbwira objectif yanyu objectif yacu principalement iri comme étape atandukanye icambere twe twihaye yari kabantu batumenya cambe na mbere babone bareconnaisse mu bisanzwe ko hariho un groupe un collectif le bl0krecords y'abantu baje kwimposinga style yiwabo turakora amashow aratangura araba turonka studio yiwacu ikindi dushaka ni kwagura ntuzenya yiwacu nuvuga ati gute kwagura reach yiwacu tureachinga abandi bantu benshi fan base umuntu wese twaramaze kubona amafu ya mbere abantu baratangura kuririmba twatanguye turi bakeyi uhasigaye abandi basigaye bashobora kuvuga kuririmba bashaka kuririmba umwe wese agera ku ntoki wiwe donc ico dushaka gushika ko cyambere ni kwerekana uburundi yuko turashoboye n'ibindi byinshi bro turashoboye n'ibindi byinshi Burundi ntibwatawe Burundi burafise aba artist Burundi twagura imipaka turafise aba jeune dufise jeunesse cyane itari kiraba exploiter kuci ishoboye donc rero dushoboye kuronka opportunité ngako onye Imana ikaguma ihezagira tukaronka ibindi byinshi cyatuguma duteza imbere yeye sorry
what ups. Karibu sana. Cyane. What's good, gang? Good. Canke. Genda tukaba rappers wabse vibe yabo. Fresh sana. Everything blessed. First of all, jena nabonye video yanyu kuri Burundi on the map and I was like abaji negezo kubagwamo ndabe energy bafise ndabe talent kunimeze siko. Mugabo sorry. Jenda bafise ibibazo bibiri bitatu binuko sivyo. Numvise umuntu avuga yuko mushaka kuzana ibintu bitandukanye bibuze muri industry ya 257 shoto ku muziki mwibaza ko tubuze iki muziki wacu ahubwo susu nta kintu cari kibuze ahubwo tuni ku develop ibintu bishasha nkuko natwe nk'utufate par exemple tugafatishije ashobora kuza abandi bapeti nawe akazi ibindi bishasha bakaza ba boostinga nyine bagira urumva nta kintu cari kibuze imistari yari hari kuva kera ba overdo respect twarawumviriza sana so tuni ibintu bishasha ama style mashasha niye strategy mwiteguriye gukora ugira izo style muzanye zishasha zoshikira abantu kandi bazakire neza usohora cyane umva ubu haraje social media urumva nta umuntu igikorwa aragishira ku ma platforms then abantu baga streaming urumva kuguma ubaha every day every time abantu barakumviriza ninje nganda una studio yanyu muri mu baririmbyi bafise ama studio arabaririmbyi bakomakomeye bamaze gukora amateka menshi mugabo ataronse opportunity yo kuronka nk'istu mufise ngahanye haragutse hameze fresh sana producer nabonye akaratanga ama beat arenze mugabo gukonvenka umuvyeyi kujya kuntu yatubwiye de la baby yuko mutararonka akanoti kavuye mu muziki gukonvenka umuvyeyi mukamubwira ati tushaka amafaranga tuyinvestise mu muziki by'abatwaye nguvu zimeze gute est-ce byari bimeze gute the story behind kugira dushumushe kuronka istu mva nta kigoye kirimo tugusa no kumwereka ko bikunda umuvyeyi nawe n'umuntu wa mbere aba gukunda gusumbye kundi umuntu yo gukunda abonye ukundi ikunze ikintu friend of araguha support kandi ibiri big bro antuka support ivuye ku muvyeyi ibirenze gusumbye izindi support nagira nongereze ko ikintu ni kubera sinzi ko ari twebwe gusa turafise culture ko ni kumenga umuziki si ikintu cunguka turakibona yuko impano si ikintu cunguka gusa mu gihe umuntu abonye yuko uwundi muntu yakigize neza aca bakonvinka yuko umuntu ico kintu kiragira ni kuvuga mu gihe twebwe tuberetse tukabaprovinga yuko ico kintu burya ni lifestyle urumva ni ikintu twatoye choice kandi gishobora kungura muri ico gihe n'abandi bose bazoguma baza kujya bavuze hanyuma umuziki bandanye utera imbere nagira nongere ko yuko atari abavyeyi gusa badufasha hayo nabandi twatanguye turi bantu bwa mbere twari 257 block turatangwa turirimba turasohora EP mugasaba abavyeyi gusa bagiye baraduhari abagenzi baba hanze baguma dutamu du sponsor atubwiye ati mu bandaye mugira uku comme sa famille ciraguka caza n'abandi rap uko imyaka agira hinduka muri 2009 harariyo wana bl0krecords harariyo abantu bitwa ba wana Jesh Kamile urumva yari muri kote yo mu buyenzi gose bwiza urabibona haza ma 2014 rap ifatira mutanga ifatira nyene abana bo mugitire let me say muri songs ba 90 ba DJ Prince harakige kitari gitoya rap iranyika iramanuka cyane turabura kote ihagazemwo mwe mugarutse muri ya songs ba 90 yabandi plan needs strategies needs kugira mushobore gushikira imitima yaba abantu bakunda za rap ziki gang mvuze ziki gangster zo mwisite gose zo mubwiza gose rap zimeze guconye kuko ari ukuntu zatakaye ba 90 baje nidasuye kandi kugira uburyohe kuri babantu nibasuye kandi gushikirwa mwebwe mushaka gufocusinga kuri babana nyene mu ciringana nabo mu kinindo mu kinanira hehe canke murafise na plan yo gushikira za gengro zo mwisite team Bwiza team Buyenzi team ndahazi ibintu nk'ivyo ico novuga umuziki bavuga ngo uri universel romva n'inyoni umutu yumvise irikira irakoma induru gusa neza uravyumva kikigira neza so sinokubwira ngo nzogenda kugira rap ngo njyohera abo mu bwiza amaca ntawo mu kinindo romva so je ndakora muri studio umuziki nkumva je kubwi wanje nyene numva utegeza kuryohera jewe mbere yuko uryohera undi muntu hanyuma simvuga ngo nshaka public yo mu kinindo no mu bwiza ashaka kumva rap yanje akavuga uti salute
ikibazo cy'igi tukeguhitiga dukuriyo mentality imivuga ati mujya n'umwana wo mu giti donc forcément urumva naho nyine nico gituma bize musanzwe wobona imbere umurundi nka wewe ukareka kuvuga ati uyu mwana wikiriri bya mwana ni wa ujyaje ajanywe amata murumva ujyaje anywe amata urumva tugumane yuko mu mutwi wacu umuziki naho yobaye urimbiye hehe ari umwana wa hehe twese turabarundi ni kuvuga ni gushigikira uwi wawe represent Burundi turabe dufata akarorero ku bagenzi ku babanyi wacu bose ari umuntu muri imvyo ugiye guci wiwe nubwo yo bavuye hehe mu gihe umuziki wa muryohe ntiyigirishe gwavuye hanico gituma genda bibanalize bishire hejuru dupushingire hamwe nitugume twicaye imwe wese uhatinga message nkuru ndafite ikindi kibazo kimwe bega reputation n'usanga yoronekaye kora ngo mugira rap kujya kuntu rap tuyizi genre nabantu bamwe utuntu dukaze canke abantu bagize iki nusanga reputation yoronekaye reputation kononekara irononekara gusa ifo kuba nawe ufise mentality strong kwera ari abantu nkuko Kenani yabivuze hari abantu babanaliza bavuga yuko uko umuntu wese afise point de vue yiwe avuga ibi nivyo bavayo ibintu bizobateza imbere uracari bato nimubona ivyo murimwo aya n'amajambo kenshi akunda kudushikira iyo tuko turaririmba mugabo ico nobwira umuntu wese ariko aratwumvise ubunyene tant que tu fais un truc que tu aimes namigo yabivuze hariho amajambo atakwiye kugushikira tant que tu sais que à la maison ils sont d'accord avec ça j'aime mon umenga pour moi ni POV yanje gusa nk'abariko baturashobora kuba bafise POV yabo babona umenga nta umuziki nacu wica kuko nabajya tubona bari big bahereye ahaturi no munsi hama duse n'ama stratégie menshi tuzometa en place kugira tubahinyuze yuko ivyo tuko turagira atari juste des blagues c'est un truc qui nous tient et it's not for fun ni ibintu bidutena ku mutima kandi twibona imbere cyane gusumba nico nahise mvuga. Okay mwenge hagati yanyu murazi nanye ndashaka kubwira wewe ubaze question ndabaye mazani question Kenani wewe wamyesaba featuring kuva kiya wari umukomedi kera Kenani yari umukomedi uravyibuka Kenani ari dagato yari odutwenza ubugere Kenani yari umukomedi ni igiki cyatumye uva muri comedy ukasaba featuring je kubwiwanje je nakona nk'umu grand frère mu muziki nakona nk'umu grand frère mu muziki vraiment nabona ko buri muntu arashoboye cyane cyambonera bihagaritse cyane mvume ngo reka ndamwemeza naje ko ndabishoboye cyo ndamugarukana mu muziki nice bro nice guys nibisazewe wadarash ndakubaze bro barafana ish Kevin san mugiye babahaye battle baza ko umujyi no mwica wallahi no mwica wallahi freestyle 1v1. Salam à tous qui m'écoutent, c'est encore moi Roscoe. Ouais. Prends un bisou aussi, hey, je sais que ouais tu m'aimes. Cette fois-ci je te parle pas de comment je percerai. Waouh, c'est rapidement yeah, crazy. Iverse iragugwa meditation nk'iya Buddha kora mitsimo shayino karakujya track does no yumvira numa ndabere hejuru kujya kwinuma beat iri heavy ndayijya muruka faster kurusha inkuba crack. Et j'ai tellement d'amour pour le rap, toujours respecté sur la prod. Je préfère écouter mes principes qu'être influencé par mes potes. 18 balles et je me suis dit que j'allais m'ouvrir aux gens. Ils m'ont dit que j'irais pas loin si je le faisais à jeun. En ce moment, je me pose des questions du genre, c'est qui mes frères? Et ceux qui disent qu'ils veulent m'aider mais qui ne vont pas le faire. À force de réfléchir tout le temps, mon ulcère fait des siennes. C'est pas de ma faute, c'est dans ma tête, j'ai pas que des idées saines. Ega ubu birancanga tangure numva ega nivyakera nyibutse ndayibuka
ninjira muri club ndiko ndipura urufufu ibebi ndayibagiye pena niyoka ndayibagiye nindadahiye wewe uraba. My baby, she's the one me I want in a million. She bounce her ass like she was from Caribbean. Ni baby yibi saza fisi nyona minia. She's my only disease. Numva ntashaka gukira. Hey, my digo biggie when she bounce it on me. Okono kibikora nikigiri sonni. My baby shakunyisha sisawe kigongwe. Uwundi muso shike si apeti yawe. Achange ndabihenze. Bavuka na. Anyway.